ibibazo by'umutekano. Mu ngingo y'ijana y'ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa 2005 haravuga yuko umukuru w'igihugu ashoza ingabo zikaja kugwana kandi ko afise n'uburenganzira bwo guhagarika intambara. Kuryanga bikore abwirizwa kubivugana na leta yiwe, no kuvuga leta irakorana hanyuma agashikiriza ico kibazo akakivugana akababwira yuko agiye gushoza ingabo kubera imvo izi na ziriya. Ni consultation, nta ngingo bashobora gufata ngo turavyanse. Abandi abwiza gukorana nabo abwira nabagize ibiro by'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka. Abandi kandi abwira nabagize urwego rw'inama nkuru y'umutekano mu gihugu. Abo rero nibo ngira ngo yasezeye akababwira iby'ico kibazo. Ariko ibi byose byo kuja muri Congo babikora si bishasha, kuko mu mwaka wa 2012 abarundi ntibagiye muri Congo, ariko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwararungitse abasirikare muri Congo gutegura umuzo w'abasirikare bari bagize brigade onusienne, harimwo abo muri Afrika y'Epfo, harimwo abo muri Malawi n'aba ofisiye b'Abatanzania aribo barongora ico gikorwa. Bari bagiye kwiga nk'iki nyene carimo kirakorwa uwo munsi, kuraba ingene bagwanya imihari iriko irahungabanya umutekano muri Congo, harimo na M23 ico gihe, kandi barakoze gushika na M23 isa n'isambuka barahunga. Rero umunsi kibazo ni uwo muhari waragarutse, ibihugu byo muri karya karere birafata ingingo, biravuga biti reka twebwe tuje gufasha mwene wacu ari n'ibibazo. Ubugande, Kenya, Sud Sudan y'Epfo, hanyuma n'Uburundi buremera kurungika ingabo. Mwumvise umuvugizi ko bavuganye ingene bakorana kuri ico gikorwa kugira ngo ibikorwa bigende neza. Mu nyuma President Evariste yarasinyiye amasezerano na Tshisekedi yaje Bujumbura. Ayo masezerano nitwa twamenye icavuyemwo, ariko urumva uyu munsi biriko biriyerekana. Kuvuga bavuganye bati genda jewe umfashe maze turabe ingene twogwanya barya abantu bariko baratugwanya. Hanyuma bamaze kuvugana nibaza ko bavuganye n'impembo y'abo bantu. None igihugu cy'u Burundi gicacunguka iki ko mbona ari uwo mutwe wa kino kiganiro? Igihugu cy'u Burundi cyunguka yiki? Ninde azobitubwira ico twungutse ko aba bakuru bacu usanga bakora nk'ifuku byose baguma banyegeza kubera ko kenshi usanga bariko bararondera inyungu zabo bwite. Rero ikibazo ni ibyo numvise byavuzwe nabo bafashwe, bavuze bati turahabwa imyambaro, kandi babisubiyemo no ngaha imyambaro ya Congo. Akavuga bati turahabwa n'inkoho za Congo. Ico batavuga nuko bagaburirwa na Congo. Ntabyo numvise. Mugabo guhabwa imyambaro, guhabwa inkoho, no kuvuga ubugiye nk'umucangero, uko muri ico gihe upfuye ku rubuga rw'intambara nta numwe amenya ko yari wewe, kuko imatricule yawe ntahizobiri kiretse wagiye witwaye. Ariko urumva wambaye umwambaro w'ikindi gihugu uruwo muri ico gihugu, ufise inkoho bakazisuzuma bagasanga sizi wanyu ari muri ico gihugu, urumva bakwita umucangero wagiye muri ico gihugu uca ingero. Uyicira nde? Ubu rero tuzobaza abo bacangero bariko bakorera nde? Burya nico kibazo nyamukuru, kuko umaze guta umwambaro ukakoresha ibigwanisho by'abandi bantu witwa umucangero.
urakoze cyane bogo rugurika uretse izo iyo mvo y'umutekano ivuzwa n'abo bashakashatsi hari izindi mvo mwebwe mwoba muzi ziri inyuma y'ayo masezerano ya President Tshisekedi na President Ndayishimiye? Nashaka kuvuga yuko izo mvo burya bavuga abo bahinga bo muri ICG nibaza ko ari n'abahinga bamenyereye gukora ibintu byo gukinga amatati. Nibaza ko bitari bijanye neza na neza n'ibiriko biraba muri kino gihe muri Congo. Nivyo nkuko bamvuga imvera bivuze, murabizi ibi bintu abamenyesha amakuru amaradiyo amaze imyaka irenga 3, 4, 5 tubivuga byuko leta y'u Burundi yarungitse abasirikare muri Congo bagwanirayo. Nivyo hari abagiye kurondera imigwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho bavuga za FNL bo kwabanza bampema, baravuga imigwi ya za Red Tabara kumure n'abandi. Alors ivyo nivyo nibimaze imyaka biriko biraba. Ivyo vyose ndibuka yuko ni ibintu byariko biraba bidakurikije amategeko, kuko murabizi yuko kugira ingabo z'igihugu zirengana imbibi zije mu ntambara zije mu rugamba, nukuvuga ko hariho ibintu bitegerezwa gukurikizwa. Ni nk'ibi nyene bamvuga imvera yaje kuvuga vyo mwibwirizwa shingiro, uretse ko ubu n'ibwirizwa shingiro barihinduye bararihinyanyura kugira barabe ivyo bashaka. Kuko nkuko reka ndabahe nk'akarorero, ibwirizwa shingiro rya kera ryo mu 2005 ryavuga yuko umukuru w'igihugu na leta yiwe bashobora kurungika ingabo hanze y'igihugu, ariko bibanjwe kwemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye. Alors sinzi ko muvyibuka ibintu vy'ihonyangwa ry'amategeko CNDD-FDD yabigize mu bisanzwe ingendo, erega nivyo babayemwo. Nico gituma ibobo yubabwiye ikintu kijanye n'itegeko bakumva nk'umuntu adakomeye neza, bagufata nk'umusazi iyo uzanye amategeko. Sinzi ko muvyibuka mu 2007 CNDD-FDD nyene yararungitse abasirikare b'u Burundi muri Somalia. Ico gihe ibwirizwa nshingiro ryari rihari ryaravuga neza yuko inama nshingamateka na nkenguzamateka bategerezwa kwemeza irungikwa ry'ingabo z'igihugu mu makungu hanze y'igihugu, hanze y'imbibi. Ico gihe nyimba muvyibuka umushingamateka Leonardo Nyangoma asanzwe arongoye umugambwe CNDD. Murazi ko ni umwe mu banyapolitike bakunda kuvuga cyane ibintu bijanye n'iyubahirizwa ry'amategeko. Ico gihe yaravugiye mu nama nshingamateka, aranagirisha ikiganiro ku bamenyesha amakuru, conference de presse, yerekana ingene leta ya CNDD-FDD yahonyanze amategeko mu kurungika abasirikare muri Somalia. Yavuga mbere yuko cari ikintu ciza ko bagiye gufasha amakungu isi kugwanya imigwi y'iterabwoba, ariko yavuga ko bitakurikije amategeko. Rero nagira ndababwire ivyo vyarabandanije imyaka yose. Nivyo vyabaye nejo bundi mu myaka iheze ya 2017, 2018, 2019. Abasirikare b'u Burundi baragenda muri Congo bakanagwanirayo n'imwe, mbere hariho abapfa, mugabo abo bapfa ntihagira abamenya bati mbega hapfuye nde, hagiye bangahe, bagiye gukora iki. Ivyo vyose muribuka umuvugizi w'igisoda c'u Burundi yamavuga ngo ivyo nibihuha. Mugabo muribuka yuko twigeze kubaza umuvugizi w'igisoda ca Congo iradio RPA nyene, ndibuka ko twamubajije yareze nk'imyaka 3-4, ndazi ko yigeze kwemera, aravuga ati nivyo turamaze kumenya ko hari igihugu co muri kano karere coba cararungitse abasirikare ku butaka bw'igihugu cacu, ati turiko turabitoza mu minsi iza tuzabwira bari. Ego nivyo kujya kwari guhishiranira, kuko leta ya Congo hari kuri president Joseph Kabila ndavyibuka, no kumuhisi inkuru nziza, byari ibintu n'ubundi vyo gufukafuka by'amafuti bihonyanga amategeko mpuzamakungu. Aha rero nagira ndababwiye yuko ishirahamwe mpuzamakungu ONU riramaze kwandikira kenshi abarundi, leta y'u Burundi, ribabaza riti ibi bintu nibiki twumva mwarungitse ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Congo. Inyishu ya Maria yindi misi yose bishura ngo mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya leta bishura bavuga ngo ivyo bintu ngo ntabwo ari ivyo, ngo nibihuha, ngo natwe tuvyumvira ngo kumbuga ngo rukana bumenyi. Mugabo nashaka kubabwira iki, ni vya bindi twama tuvuga nyene vy'agasuzuguro k'intwaro vyo kutamenya, kuko kuri bo umusirikare w'umurundi agenda akicirwa muri Congo, yicirwa hehe, kuri bo ntaco bibabwira. Reka rero ngaruke kuri ibi biriko biraba ubu.
ibiriko biraba ubu bihishijemo ibintu byinshi kumbure turaza kuronka akanya kubivuga kuko hariho la geopolitique, hariho imvo za politike, hariho n'imvo z'ubutunzi. Erega bamvuye imvira yabivuze ati mbega nkajya amasezerano Ndayishimiye nagira nivuge gato ko bayasinyiye Kinshasa ejo bundi Ndayishimiye yagiyeyo amara iminsi 2 baca baravuga yuko bo basinye amasezerano ya gisirikare n'amasezerano gushika n'ubu atanumwe arabona kopi yayo canke ngo bayamenyeshe kuko bo kumbure birashoboka babigumiza mu ibanga, ariko iruhande y'ayo masezerano hari ibindi bumvikana. Mwarabonye ejo bundi abatanguye kuvuga ivyo babitangwa ico igihugu ca Congo cyo bacarembereye Uburundi ku musirikare umwe arungitswe muri ico gihugu. Aho rero haba hariho kumbure vya bindi mu bizi vy'ibiturire biravugwa yuko president Ndayishimiye hari hakabahasha kandi atari gato k'imiliyoni 70 z'amadolari yoba yarahawe n'igihugu ca Congo kugira bikore, ndetse kuvuga igitigiri umugabo biravugwa kandi twarabironke amakuru. Alors naha rero mvuga nti harimwo ibintu byinshi, ibihugu muramaze kumva abasirikare b'u Burundi mwarababonye bafatiwe ku rubuga muri Congo, baravuga yuko barungitsweyo babwiwe yuko bagiye ngo kurondera abanyarwanda no kurondera bukamenya abaribo. No kuvuga iki? No kuvuga yuko muri ibi bintu byo mu karere hariho izindi mvo zijanye na geopolitique. Mwarabonye erega muri mu byabe haheze y'indwi imwe hariho urwandiko ruciye ku mbuga rw'abantu bavuga yuko bahagurutse bafashe ibigwanisho bagomba kugwanya kimwe mu bihugu byo mu karere. Ivyo byose ni ibintu biba bifitanye isano, harimo geopolitique, harimo n'ibindi bintu by'amoko. Murasoma ku rubuga rwa CNDD-FDD ikiriho, muraraba erega mushaka gutahura aho leta ya CNDD-FDD, aho leta ya Ndayishimiye ihagaze, nimuje ku rubuga Twitter murabe ibintu ikiriho gwirirwa rurandika kuri rya ntambara ya M23 muri Congo, kuko ikiriho gikorera CNDD-FDD. Urongoye ikiriho Donatien Ndayishimiye yamana na Ndayishimiye Evariste mu biro baravugana, Donatien agaca agenda agashira kuri Twitter. Bijya rero niho muzobona aho leta y'u Burundi ihagaze. Reka mbendageje aha nashaka kubabwira ko harimo imvo nyinshi kumbura turaza kuzicako zimwe hirya no hino, mugabo nababwiye imvo z'amafaranga. Hariho amafaranga ubutegetsi bwa CNDD-FDD notama umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaronse. Eske ayo mahera yagiye mu kigega ca leta? Sinibaza. Naho rero vyugari ayo mahera rikahabwa abasoro? Sinibaza. Nivyo rero byo birimo byinshi. Ego subire kwa Frederic bamvuga inyumvira imbere yuko campa umwanya abambere bo bashaka kugira icyo babaza canke baterera kubimaze kuvugwa. Ndanabasaba ko baritegura, yaba bari ngaha yaba bariko baradukurikirana kuri Facebook. Abari kuri Facebook ni mwandikeho muvuge ni nuwo mutumbereje ko ikibazo bizoba bidushikiriye. Frederic bamvuga inyumvira mwavuze ingene umukuru w'igihugu ashobora gufata ingingo yo kurungika abasirikare mu gufasha mu bindi bikorwa hanze y'igihugu. Muranavuga yuko afise inzego abwira. Twumvise ko hariho n'amasezerano yabaye hagati y'abakuru b'ibihugu babiri, kumbura amasezerano aguma hagati yabo. Uno munsi hariho abasirikare b'u Burundi bafashwe n'umuhari w'ikindi gihugu. Izo inama nshingamateka mbega canke nta zindi nzego zari zitegerezwa kugira ico zikoze uno munsi muravye uko ibintu bifashe? Ngaruke kuri yamabwirizwa nshingiro ni bashaka yabiri. Irya mbere ryo mu kwezi kwa gatatu mwaka 2005 ni ingingo ya 110 irasigura neza bijya navuze, ariko kandi niri bwirizwa nshingiro ya CNDD-FDD ryo mu 2018 mu ngingo yaryo ya 11 baravuga uko nyene. Ubu rero ikibazo ngaruke ku bibazo jewe numvise aho bashikiriza barya abantu. Navuze by'imyambaro, ndavuga iby'ibigwanisho, ariko burya umusirikare arungitswe ahantu igikuru ni ordre mission bamuhaye. Barya basirikare batatu b'abarundi babajije bavuze bati twebwe twarungitswe kugwanya abanyarwanda. Ikibazo bagiye kugwanya abanyarwanda muri Congo
abanyarwanda baba muri Congo. Ivyo ni kubera ko ariko babivuze. Ikindi kibazo umuntu abwirizwa kwibaza, mu bisanzwe urungitse abasoda kugwana, abapfiriyeyo bigenda gute? Bahambwa gute? Bashumbushwa gute? Bigenda gute? Ababo babamenya gute? Ica kabiri, abakomeretse bavuzwa gute? Bigenda gute? Aha rero niho haca haza ikibazo c'inzego warubajije. Iyo hari demokarasi nyayo, nuko abashinga amateka bafise uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro bwo guhamagara umushikiranganji wo kwivuna abansi, bakamubwira bati tubwire ibiriko biraba ku basirikare twarungitse muri ibi bihugu na biriya, ko amakuru twumva araya, ukuri n'ukuhe. Ivyo abashinga amateka barabifitiye uburenganzira, nkuko bashobora guhamagara n'umushikiranganje wa mbere bakamubaza. Uwo badashobora guhamagara ni umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu iryo bwirizwa nshingiro rivuga riti umukuru w'igihugu agenda mu nama nshinga amateka, hariho n'inama nkenguza amateka kugira ngo abashikirize ubutumwa, kandi ubwo butumwa ntaco babuvugako. Ariko abo bashikiranganje, umushikiranganje wa mbere, umushikiranganje wo kwivuna abansi barashobora kubazwa, kandi barafise n'ububasha igihe babona ko ivyo bababwiye bidatomoye, bafise n'ububasha bwo kubabogoza. Mugabo inzego z'iwacu murazi ingene zubatse. Erega burya Burundi mu vy'ukuri nama ndabisigura kenshi busa n'ubwinjiranywe, mugabo ku mayeri abo bantu batwara nko kumenga ni ibintu bisanzwe, ariko winjiye mw'idonido urabona ko turiko turagwa mu kaga, kuko inzego iyo ziba zakora akazi kazo, ibi vyose turiko turavuga ngaha ku maradiyo nibo baba bariko barabitubariza. Kuki batabitubariza? Turabatumye babitubarize, tumenye abo basoda bagiye muri Congo kubera iki bahawe izo mpuzu, kubera iki bahawe izo mpoho, no kuvuga ntibariyo nk'abarundi, bariyo nk'abacangero. Ico cyumviro mugishikirize, mukigeze kure, kuko niko bisigura, niko bimeze. Hanyuma hagaca haza ikibazo rero c'abapfa n'ikibazo c'abakomereka. Abapfa mwarumvise ko bapfuye, ibyo arivyo byose je narabonye. Uyu majoro gashira hamwe yaravuzwe cane, kandi ndamuzi ko nabivuze ku maradiyo. Abavyeyi biwe ndabazi, Protaziyo na Cecile ndabazi, nabo mu Abanyagashoho. Urumva uwo muhungu n'uwo Munyagashoho yarapfuye, yari mu majoro. Azize iki? Bizogenda gute? Kuko ikibazo n'ingene abantu bapfa bakaheza bakibagirwa, kandi hariho ingendo mbi ya CNDD-FDD aho abasirikare bagenda mu mabanga babarungitsemwo, bapfirayo, bakabakamizwe n'ingoma, wabakuru babo kandi abagenero bagapfirayo, bakabakamizwe n'ingoma, na perezida hageze nuko babafuba ntahabe. Byarabaye i Bujumbura, je narabibonye. Umusirikare mukuru yapfuye muri Somalia, hanyuma perezida hageze ko bamufuba ntiyigeze no kwaza. Urumva rero mu bisanzwe igwego rwa gisirikare si urwego ruba rusanzwe, si urwego rukwiye gufatwa nko kumenga n'abantu b'abagwanyi b'abarobere. Oyaye, n'abantu bazwi n'amategeko, kandi nabo nyene babwirizwa kumenya amategeko abagenga, kandi babwirizwa kugwanirira kugira ngo amategeko abagenga agume yubahirizwa. Nabwo abageze ko nabo nyene imbere yuko barika mwene yo mabanga babaza amategeko, kuko ejo nibapfira canke agira ico baba babwirizwa kuronka ingene baburanirwa. Nico nashaka kuvuga. Ego urakoze cyane. Abasabye ijambo banyihanganire gato, ngaruka iwawe Bobo Rugurika. Ego narinzi wawe hari ikibazo nagira ndakubaze fatiye kuvyo bamvuga inyumvira ahejeje kuvuga. Mu bibazo yibajije yavuga ko bategerezwa gutomora neza ingene nk'abasirikare baguye muri ico gihugu ubu barungitsemo ibica bikurikira, ingene babahamba, abakomerekeye nabo ingene bigenda. Mu makuru ya RP yatwarakurikiye ko abasirikare banegura ko bagenzi babo bapfira muri ico gihugu ca Congo bahambwa mwibanga, abavyeyi n'imiryango nayo ikavuga yuko itanamenyeshwa ivyashikiye abana babo. Amakuru mufise kuri ivyo nayahe? Mu gisirikare c'u Burundi batunganya gute ico kibazo c'abarungikwa muri Congo?
urakoze reka n'ivyo mbanze nishure kuri iki kibazo umbajije ariko nkundire nce ngaruka ku bintu bijanye n'amategeko ariko arahonyangwa mu irungikwa ry'abasirikare b'igihugu c'u Burundi muri Congo. Kuri ivyo onye nivyo twarabivuze kenshi, twarabivuze haraheze imyaka abasirikare b'u Burundi barungikwa muri Congo, nabibabwiye hariho abahora barungikwa ngo bagiye kurwana ngo n'imigwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho za Red Tabara hamwe na za FNL zo kwanza bambe. Sinzi ko muvyibuka umunsi twigeze kuvugisha umukuru w'ingabo za FNL Nzabampema ariko arabikira abarundi, sinzi ko muvyibuka, ariko aravuga ati Caporale naka, Premier Sergeant naka abadondagura amazina kubera ko bari bafise ibibaranga baguye muri Congo bariko bagwana n'uwo muhari. Abo bose rero bagenda ntibakurikije amategeko kandi leta y'u Burundi ntironka ibiziga vyabo, hari abo ironka igahamba hariya nyene muri Congo mu mashamba. Reka rero ndababwire ibara ryaguye muri no misi. Mwumvise ko n'umuvugizi wa M23 yivugira ati hariho benshi baguye kugamba. Nivyo jewe hariho abasirikare turiko turavugana bari hariya muri Congo, hariho abemeza yuko hari abasirikare barenga 300. Abo rero bavuga bati ntidushaka kurenza urugero, mugabo hariho abasirikare barenga 300 bamaze kutuvamwo, bamaze kugwa muri izi ntambara. Abo rero ngenda kubwira amakuru dufise bahambwa mu binogo no mu mashamba, mu binogo rusange no mu mashamba hariya muri Congo. Hariho abandi bahora bazanwa iyo bishitse ni gake bakabazana bamwe ibiziga vyabo bakabashikana muri ya kambi iri hajyanye iruhande y'ikibuga c'indege twarayivuze bayita DCA sinzi ngene irindi zina bayita, nukuvuga ko bakababika muri ya makonteneri frigorifique bikanyisha kuko nta si vyumba vy'uburuhukiro bakababikamwo. Hariho abo baja guhamba mwibanga, twarabivuze kenshi mu makuru abantu baravyibuka, mu kaburi hariya ku mpanda ariko ni mu gace bisangije bashiramwo bene abo basirikare aho bita ngo Guantanamo. Ivyo ngira murabizi. Ubu rero ibiriko biraba muri aba bariko baragwa muri Congo, abo bashobora kuzana, abo bashoboye kuzana batahamvye mu binogo rusange hariya hari, bamaze iminsi bariko barabashira mu binogo rusange mu ntara ya Bubanza. Ivyo onye ndazi ko tuzoronka akanya kubivuga, nuko biba bigoye utamenya uti mbe bashizeyo bande, uramenye uti bashizeyo abarenga 40 mu kinogo kimwe, ariko ntuheza ngo umenye ni bande kuko twe ntituzi, ntidufise amaliste y'abasoda baja hariya, ntidufise n'ababa bahaguye kuko ivyo vyose leta y'u Burundi ya CNDD-FDD ibigira ibanga. Mugabo rero nkundira ngaruke ku kintu bamvuga imvira ikarasigura c'amategeko. Mu bihugu vyose vyisoneye, ibihugu vyose vyitwa ko vyisoneye, ikibazo cyo kurungika ingabo mu makungu kugwanira ku bundi butaka mu bindi bihugu, abarundi barabibwirwa kuko ibwirizwa nshingiro rirabivuga yuko urwego rwa gisirikare rugwanira iteka ry'abarundi, rugwanira kw'izina ry'Uburundi n'abarundi. Rero nico gituma babivuga, nico gituma bamvimvira bavuze ati mwibwirizwa nshingiro rya kera rimwe ryava mu masezerano y'Arusha, rimwe CNDD-FDD yahamba, ryaravuga neza muri iyo ngingo yaryo y'110 ingene yuko leta y'u Burundi mbere yo kurungika abasirikare hanze, inama nshingamateka na nkenguzamateka bategerezwa kuvyemeza. Alors mwibwirizwa nshingiro iri rishasha rya CNDD-FDD bitoreye muri 2018 barabikuyemwo ivyo vyose vyuko inama nshingamateka na nkenguzamateka bategerezwa kuvyemeza, baca bandika mu ngingo y'amajana 255 bandika yuko umukuru w'igihugu wenyene ariwe arekuriwe kurungika ingabo ku rugamba. Ariko rero bagaca bavuga ariko muri iryo bwirizwa shingiro nyene, aha nshaka kwerekana ingene n'iri bwirizwa shingiro ryabo rya CNDD-FDD ndayishimiye yariho nyanze akarisuzugura. Mu ngingo y'amajana 256 baca bavuga yuko umukuru w'igihugu arahanuza inzego zibijeje no kuvuga iki, no kuvuga nyene effectivement ya ma état major, no kuvuga le ministre wa défense, no kuvuga ya conseil supérieur de la sécurité, bari conseil national de la sécurité. Hanyuma agaca avuga ati kandi buno nyene akamenyesha mu buryo butomoye, nuko nyene vyanditse mu buryo butomoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka ibi bikurikira. Mumvirize neza,
icyatumye canke ibyatumye hakoreshwa urwego rujeje kurwanira igihugu, ni ukuvuga igituma barugomoye ku rugamba. Icya kabiri, aho hose urwego ruriko rurakorera urwego rwa gisirikare, sinzi ko mu vyumva, ni ukuvuga ko abarundi, inama nshingamateka na nkenguzamateka zategerezwa muri kino gihe kuba zabwiwe aho abasirikare b'u Burundi bagiye, hanyuma bakavuga n'akandi gace ka gatatu, umwanya urwo rwego ruzomara muri ico gikorwa. Murumva rero ndabahaye akarorero k'ingingo zibiri y'amajana 255, amajana 256, ivyo vyose vyahonyanzwe. Murigera mwumva Ndayishimiye yarungitse yaba intumwa canke wenyene mu nama nshingamateka na nkenguzamateka? Sivyo? Muraraba, nico gituma je mpora mvuga nti eske Uburundi burafise inama nshingamateka? Eske abarundi barafise ababaseruki? Je mvuga nti oya, bajya abantu n'ukuri jewe ndababona nk'abacanye. Reka ndababwire ikindi kintu, akandi kantu, iyo izo nzego nyene nshingamateka na nkenguzamateka ngo zidashashe, mwumvirize ico ibwirizwa shingiro rivuga, zidashashe nk'iyo bari mu karuhuko. Ingingo y'amajana 257 y'iri bwirizwa shingiro rya CNDD-FDD nyene ivuga neza, iratomura ko umukuru w'igihugu aca azitumako. Ivyo vyose bitabaye bavyita guhemukira igihugu, ni bimwe bita haute trahison. Nakarero nshatse kubereka yuko ibi bintu bihishije ibintu byinshi kandi bibi, ari naco gituma mubona amategeko ahonyangwa, ibwirizwa shingiro rihonyangwa ku mugaragaro. Ivyo rero birababaje, kuko ndabaha kandi karorero, uno munsi iri bwirizwa shingiro nyene rya CNDD-FDD nta wuzi igituma ibi bintu babishizemwo. Kumbure abarishizeho bari bazi bati ni atabari twebwe dutwara, reka dushire umutego kuzotwara. Ibaze ingingo uno munsi nagira mbwira abarundi, kumbure bahora bumva ico bita haute cour, la haute cour de justice, no kuvuga urwego rwo mu butungane rujejwe gukurikirana umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Uno munsi ruriho iri bwirizwa shingiro rya CNDD-FDD rirarutegekanye mu ngingo yaryo y'amajana 239 y'iri bwirizwa shingiro, iravuga neza yuko urwo rwego bita la haute cour de justice uno munsi rugizwe na sentare ntayinyuzwa, no kuvuga cour supreme, iri kumwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, cour constitutionnelle. Bagaca bavuga yuko rero mu ngingo y'amajana 241 baravuga ingene iryo bwirizwa shingiro umukuru w'igihugu n'icegera ciwe n'umushikiranganje wa mbere n'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka bashobora gukurikiranwa n'urwo rwego iyo bahemukiye igihugu, bahonyanze ibwirizwa shingiro. Nakarorero ko kubereka yuko Burundi ntibubaho nk'igihugu. Uno munsi Burundi ho bubayeho nk'akantu nyene k'ishamba ririmwo udukoko, akaruta kandi kakamira. Nico gituma rero nariko ntanga akarorero k'aya mategeko bikwereka yuko igihugu c'u Burundi ntikikibaho nk'igihugu ciyubashe. Rero nico gituma abarundi iyo bariko barabona bagowe uno munsi bari mu bibazo bitagira uko bingana, nibabe bamenya igituma, bamenye yuko Uburundi butwagwa n'abantu ataco bubaha. Reka mbe ndagejeje. Ego, reka duhe umwanya basavye kugira bagire ico babajije. Kanaga bazo ka mbere muri kuri Facebook na ka Bobo Rugurika ngo basirikare bari muri Congo hari agahembo prime boba babaha kuri ico gikorwa, ucubishura hamwe n'ibindi bibazo bigira bibazwe. Ndabona KURI mu buhinga bw'ivyuma ngira bomugurira mikro. Ego murakoze cyane kumpa ijambo. Ego muratwumva? Yego ndabumva neza, ndibaza ko namwe mu nyumva. Ego ni ikibazo ca n'intererano. Ni ikibazo, nakabazo gatoyi cyane. Ego agashikiriza wewe si yoshobora kukishura, kerekeye aba basoda b'u Burundi baronse imyambaro y'igisirikare ca Congo, bagaherwa inkoho muri Congo. Kandi ivyo bico nakengurutse nuko bivuze bakimenyekanisha bakidondora. Ariko aho nagiriye akabazo ni ku muntu umwe yitwa Caporal Chef Thierry Niyongabo, avuga ko yavutse mu 1970, akaba yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu 1999. No kuvuga uyu munsi duharuye neza afite imyaka 53, akaba amaze imyaka 20